bakunze bisamiriza imbonesha kure bontu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ndabaramukije mu kiganiro cuno munsi ubutungane n'agateka tukaba tugiye kurabira hamwe uruhara rw'abahuza bo ku mitumba mu gutatura amatati atandukanye tukaba twagendeye abene gihugu bo ku mutumba wabuye agacimbira isongwe kugira batwiganire uko abahuza bakora bakaba bashikirije ko bakora neza ariko ngo nta nyambo ibura gahonzi bidahizwe canke ngo nta mwonga uburi sato iba idahizwe bakaba berekanye ko hari gihe biva ku bene gihugu ubwabo canke ugasanga hariho bamwe bakifise rya jambo ngo vyagurutsa intaye ariko ngo muri rusange bakora neza ibi ni bimwe mu vyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cuno munsi ikiganiro mutegurirwa na Jewe Jean Pierre Nkunzimana aba ni bamwe mu bo twaganiriye je nitwa Miburo Rishari abanzwe kwizina cyane yitwa Ramazani abamvuka ngaha mu gacimbira isongwe ku mutumba wibuye akaba ariho mbaye ntara ni yabutanyerera none ngaha umubaye mubona bijanye n'abahuza baziye navyifashe gute twebwe ikijanye n'abahuza kabisa yego ukuri ikijanye n'abahuza ni sawa twe turabikenguruka cyane gose gute mu minsi yahera urabona ko umuntu yashobora kuduga nko muri sentare bakamuha nk'isango ry'intuze rirerire ariko rero kuva aho bakigiriye aba bahuza ubu naho ubu ufise ikibazo ucubanza ugasimbira hariya ku bahuza nyene hanyuma wewe urabiganirira ikibazo ufise bakakumva hanyuma n'uwo mugomba kumuburana nawe kakumva hari igihe bagushira mu mpanuro ugataha unezerewe uti uramara inkwi n'amazi ngo ikuraburane ngo nyene ukaca wumva ikosa uba wakoreye umuntu canke nakana we n'iryo yoba yaragukoreye ugaca utaha ubwo nyene wumva unezerewe ntagashapu usubira kugira ngo wirigura amara inkwi n'amazi ngo nonze muri sentare ngo barinde kuguha amasango y'amezi abiri cyaba ukwezi icyo cyo nyene nico maza je gushima urashima nyene yego kubona harabaje abahuza ndabashimira gose ahubwo uwize ico kibazo cyo kubashiraho Imana imuhezagire cyane gose none uko raba byifashe gute hano iwanyu mu gacimbira isongwe twebwe ngaha mu gacimbira isongwe nk'uko ubibonesha amaso na wewe urabibona ko amahoro n'umutekano bikwiriye aha mwisongwe wanashaka turafise abandi bakuru b'ucimbiri turafise n'abanyumba 10 bose kweri twe tubanye neza none uri kwaraba kubwawe uvuga ati nkuko babivuze ati baje hageze kabisa yego none ahandi kuko aho twaciye baravuga ati twe iwacu byifashe uko hari abadatunganiriza abantu uko byo batunganirije none igiki muca mubabwira canke nigiki mubona bonyanyura bisanzwe tubiravye nko twebwe nko kuno mutumba wibuye kubahuza baba baje muri sentare baba bono ngaha mu gacimbiri bose twe tubona ariko barakora neza turabashimira kuko iyo habaye nk'umuntu ashwanye n'uwundi abanyene bo mu gacimbiri baca baba hafi baca bagitunganya none uri koraba wavuze yuko ivyo batumwe babikora neza hano musanzwe muherereye none nigiki mwoca musaba rero abandi baba batakora ivyo batumwe bisanzwe nk'ahantu hoba hari nk'ako kanenge ntibakora ivyo batumwe barakwiye kubasubiriza abandi mugabo twe nko ngaha mwaka gacimbiri nko ku mutumba w'iwacu nukuri bose turabaha amashi ko baragerageza kweri nta nyambi ibura gahonzi ariko igice kinini ya twebwe abanyagihugu turabashimira bwose ku mazina nini Zikimana Claudine nkabamvuka muri Nyamurenza ariko uno mwanya mba ngaha ku mutumba wabuye agatsimbira isongwe ndahamaze umwaka yego abushikiye ngaha ndumva byishimo maze kumenya umaze kubona gute kuvyerekeye byo gutatura amatati canyi aba yashitse mu kibano ngaha nyamba byarashitse mu bitarashika haraho maze kubibona ubona hano muherereye byifashe gute egome twebwe jewe ngaha ku minsi ndahamaze mbana n'abahuza bamwe bava hafi yanje nyene turabana yako baragenda gutunganiza bene gihugu simba nagiye ariko ndumva bene gihugu bamwe kuntu bavyagenze nk'abo bagiye gusatura amatongo cyangwa guhuza
naragerageze kubaza umuntu uzanye umuhuzu umwe mbega mwebwe iyo umuntu mumutunganirize mu gihe muheze kumutunganiriza igitagikenerwa n'igiki baranyishiye bati twebwe turamutunganiriza ntituzezwe kumuca amande turahanura iyo bahujije bakaca batati none mwebwe kwandi nahora numva ngo vyagurutse intahe kandi tuzi nyene ko bakunda kurivuga iryo jambo bagitwaza kera nkuko menga twari tuzi ko menga nibimuga none n'ubu niko bikiri oya yambwiye ati twebwe ntitubigira ivyo ntitukiri bimuga ntitukiri kuri rya jambo rya kera ngo vyagurutsa intahe oyaha nicokunda twebwe ntituri bimuga hama ikindi jewe aho nari ntuye aho naho ramba hari ku mutumba wishoza ariko itongo naburana ryari ku mutumba w'ikinyovu baragerageza urubanza rurananirana sentare kumugina itaraboneka abahuza batarabaho turaburanira ingozi turagera no muri sentare twahereye muri sentare nto y'intango turagenda muri sentare nkuru y'igihugu rurananirana ariko icyanyoheye cyanezereze n'ubu nuko abo bahuza aribo barumaze uruntu rwari rwananiye sentare nkuru y'igihugu kweri nyene gushika uno munsi baciye badushikiriza itongo twapfana bene wacu bo kuri data wacu badushikiriza ca turanakundana n'uwo munsi nyene kandi twitumaze imyaka myinshi go rubanza rwarase guhera ariko abahuza bumva kari bo banarumaze mwo mwanya nukuri twete ko turashima kuyo mugambi bavuze bazanye wo kutugira abahuza bakabazana ku mutumba nukuri uwo mugambi turawukenguruka kuko nta muhuza je ni hake ndumva bavuga ngo banzumpe yego urumva ku bwawe uvuga ati abahuza wiyumvira ico cyumviro yacyumvire neza yego uwiyumvira ico cyumviro cyo kuzana abahuza naheza gigwe kuko twari tugeze kure tugumye twisunga aho mu bucimbira umva ko twaguma tutamererwa neza ariko ubu umva ko tugeze imbere babandi batako batubwira ati banzuzane umva ko ca tworoherwa uwo nawe agifisa ku gatima nka wewe nigiki umubwira nigiki woca unasaba na cyane kugira ngo amatati canke bishobora kwaduka mu kibano bibandanye bigenda neza kuko iyo mu kibano bitameze neza najyaterambere tuzorishika kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza ego meje notera impunga abantu badafise umutima wo kwiyumvira yuko umwene gihugu kumutunganiza wanda kuguhikiye nkongera nkagayira nk'abagifise umutima wo kwiyumvira ngo vyagurutse intahe kandi atari bimuga twe twizere ko twatoye abantu bakomeye nta muntu numwe amugaye yararimo iryo rero je notera impunga notera n'ivyatsi imbere n'abantu none abagayira abagifise iyo ngendo kuvuga ngo vyagurutse ibimuga ndanabahanura bikebuke twanimubona Apollinaire ni wonga ku mutumba wa Buye ngaha ku kintu cerekeye abahuza mu bijanye no gutatura amatati novuga atandukanye tuvuza amatati rumva ni mu manza zitandukanye zo mu kibano mubona byifashe gute muri make byifashe neza kuko abahuza n'abantu bavuka ku mutumba nyene kandi abo bahuza n'abende gihugu kuri uwo mutumba nyene no kuvuga ivye amatati yadutse hagati yabo keshi baba yazi ari nka yafatiye ku matongo beshi n'abantu usanga duhana imbibi usanga bigenda neza iyo bari kwatatura amatati barabikora bisunze amategeko n'inyigisho baha uko igihe baje mu by'amatora amatora heza barahawe kanya ko kwigisha barahugurwa kugira ngo babereke neza imifato ibereye n'igihe baba bashashe imbere batezo gufata abende gihugu ndacacane n'imifato bashobora gukoresha imbere yuko bariko barumviriza abatasi none iyo ashitse nk'amatati yerekeye amatongo mubona mwebwe babikurikiza nk'uko nyene baba babikora nk'uko batorewe canke bashiriweho musanze barabikora nk'uko babitorewe usibye ko gusa yababuranye keshi tusanzwe tumenyereye kene twebwe abantu b'abarundi tusanzwe dukunda ibintu by'imanza iyo turiko turaburana ugasanga umuntu ariko arashaka kudadikira ubundi adashaka kwemera aho intahishize ariko kubw'abahuza barabikora neza usibye ko ababuranyi bo nyene ubwabo badashobora gusanga bagomba korosha usanga hari uvuga ati Jesse nkeneye gutsindwa ariko naho bakaba bizwi ko keshi haburana babiri hagatsindwa ikiganiro ni ubutungane agateka muri ko marabane nk'uwo iyo badadikira uwundi mu gihe
ariko haraba imburano ni giki muca mumubwira kugira ngo yumve ko ari umurundi kandi utsinzwe badatsindaho? ni uko umuntu yomubwira yuko yobavanwa n'imigenzo ko hari abantu benshi bazi yuko kera umuntu w'umugabo yiyumvamo yuko umenga iyo ari imbere yama imbere y'intaye wamenga nibwo bugabo bwiwe bivanye n'imihe twagiye tuza turacamo n'imico n'imigenzo yagiye iratuzingamika ariko tuvavanwe n'iyo migenzo tukaba turiko turagera muri iki gihe tugezemo kwitandukanya n'ivyo tukaraba yuko aho tugeze nyabona ari ukugiranira ubumwe n'urukundo aho kuba tuja mu matati tuhategura ingene dushobora kuja ku kivi mu nzira yo kwiteza imbere kuko hajya kenshi n'iyo umuntu yama ku manza kenshi usanga mu rugo iwe hari ibintu byinshi byatakaye hari byononekaye nta terambere ryinjira mu rugo ahantu hama imanza. Hamwebwe mubona hamwebwe muri abenegihugu ngaha ku mutumba wabuye byoca bigenda gute mu gihe bo bahengamye kugira ngo uwahengamye nawe ntazosubire? Mu by'ukuri iyo umuntu yase gukurikiza inyigisho aba yarahawe aba yerekanye yuko ariko arakorera nabi igihugu kuko abashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu baserukira ubutungane ku rwego rw'umutumba. Ni kuvuga rero iyo umuntu adakurikije amategeko adashaka gukorera neza umwenegihugu kurabona ko bato bari 15 birashobora gushika ukavusanga harimo uvuyemo ugasanga aratakaje ibanga mu mwuga yaraje hejwe iyo adashoboye gukorera umwenegihugu nosaba ko ahubwo nk'uwo yoca asaba iryo banga karivamo kubera aba ataye ubwizigirwa abamwitoreye baba baramugiriye. Nitwa Nihorimbere Chanceline. Wewe abahuza bavuze abahuza wumva iki? Abahuza tuvyumva mu mvugo twari tuzi yuko abahuza ari abantu baba bahuza umuntu hagati y'umwe n'uwundi ku matati baba bafitiraniye. Niko dusanzwe tuvyumva mu mvugo. Tuja twibaza rero yuko mengo byoja no mu ngiro kuko umuhuza turumva yuko ari umuntu ahuza umuntu hagati n'uwundi aba bafitaniye ikibazo. Ego harabayeho gutora bamwe n'abandi biciye ku mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi kugira ngo umwene gihugu yoroherwe hagize ikimuzazanira. Mbega mwebwe aho muri bamwe batogwa babahuza basanzwe bahuza batowe ku mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi cacu, mubona aho iwanyu byifashe gute? Uko tubibona aho iwacu kabisa kubahuza bimeze neza, agacinyizo karacari mu gacimbiri kuko urashoboye kuba uri kuciriga urubanza n'umunyagacimbiri kanaka kubera mama ufise nk'akandi kantu mama mwarapfuye ugaca usanga aciye agashira muri bwa butungane wagiye kumwiturako. Aho rero bwa buhuza ntibabukibaye hagati mu kibano cya twebwe. Mugiye tumaze kwavansa tugasanga tugiye kubahuza nka kujya twabatoye kabisa baratumviriza je nk'urubanza banciriye sinoroga banciriye urubanza gwiza ntibaravye ngo ka mwana wa mama baragerageje kabisa kuntunganiriza. Mugiye ikibazo tugifise gushika n'isa turacacinyirizwa aha mu gacimbiri wacu. Aha mu gacimbiri wacu ugifise icupa n'umuntu kaza kumwitura ngo n'umunyagacimbiri ntashoboye kugutunganiriza nka kumwe rya jambo ryitwa ubuhuza. Ico rero kiracari mu mitima yacu bikaba bikiri no muri aka gacimbiri kiwacu. Ahubwo ni murabe ico mwoza muragenda mwebwe nyene mushoboye kwa mwotwegera mugende mutuvugira imbere kuko ubwo buhiza ntitubukeneye ku mutumba turabukeneye no ngaha mu gacimbiri wacu kugira tugire iki tubugendereko kandi tubwubakire. Ico rero kiratateye amatati mu gacimbiri hani wacu kuko umuntu mugifitaniya akabazo wewe ukamwitura nkuko ari umunyagacimbiri wewe ntiyumva cha kibazo cyawe yumva kakajambo mwapfa agakurikiza urubanza yisunze kakajambo mumaze gupfa. Ico rero sinumva yuko ahi wacu abanyagacimbiri benshi ndibaza baragifise mu kibazo. Iyo niyo ngorane yo dufise hano mu gacimbiri wacu nayo kubahuza kabisa ibintu bimeze neza baratunganya ububituwe. Ego none muri ko maraba murerekanye ko atanyambo ibura gahonzi ngo nta mwonga ngo ubura ngo ni isato ngo ibidahizwe. Muri ko maraba mubona
mwoca musaba iki canke niki mwobona bohindura kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza? twebwe icyo twosaba nuko abarya twatoye biswe ngo nabahuza boshikira n'abanyagacimbiri urya mutima bafise bakorerako bakawushira no mu banyagacimbiri kugira ribiteka mu gacimbiri ribe niteka ku mutumba. Jewe nitwa Ndikumana Gaburiyeri Bamajahe mba muri ku mutumba wa Buye agacimbira Isongwe. Yego mbega aha iwanyu nibaza ko namwe ngaha hari abahuza bo ku mutumba Cyane bariho. none igihe baziye mubona byifashe gute na cyane mu bijanye no gutatura amatati? Jewe n'ukuri ku bijanye n'ukuntu byifashe je mbona bigenda neza kubera ukuntu mbona bakora kabisa ndavye mu kibano nta widoga kandi no mu bagenzi tugendana abo tubana bose nta numwe mbona bidonga nuva ko babatunganiriza neza. Yego mwebwe ndabona murabakora mbere musa n'abantu nyene bariko barakura ubwa kera hariho abo bita abashingantahe muriko muraraba muravye mugereranije uko bakora uko abahuza urabona baje bashizweho n'umukuru w'igihugu none muriko muraraba mubona hari impinduka vyoba vyarazanye kabisa n'ukuri turabona yuko hariho icyahindutse ko turavye ukuntu bahora bakora kera hama tukaca turaba ubu kubera batwegereje ubutungane bushasha tuca tubona ko hari ikintu cyahindutse kuko kare mu bisanzwe hari mu minsi dufate batarabuzana haraba amatati mu kanya gatoya ugaca ubyumva ko bigeze hariya ikure mugabo hariho ubu ikintu twungutse imanza zahora zigenda zikagarukira mu masentare ya kure ubu hari igihe wanashaka usanga zigarukiye ngaha nyene muri ya sentare kuko bobo baba bazi ido nido bya bintu ba bantu bariko barapfa kuko babegereye kuko jewe uryaye n'uyu boba turiko turapfa ibintu bobo baba bizi uko naka ashobora kuba ariko agora ubundi ko baba bibona nimba n'amatongo bariko barapfa amatongo babona yuko bapfa amatongo kandi baba basanzwe bayazi je sinjoshobora kuza kubahenda kandi tubana ariko bobo kubera baba babibona urumva nca nemera nkaca mvugisha ukuri kubera iki kuko nzi yuko naja kubahenda tubana ibyanje babizi n'ibyanaka babizi rero aho haciye habamo akarusho bikaca bigabanya ingorane zo kuguma biduga hejuru kuko ntibazoja guhenda bo hejuru twebwe abayi ntidushobora kubahenda mugabo ari yabo hejuru ashaka kubahenda bigero nibyo byaciye bituma duca tubona ko tuko turoroherwa ingorane zikagenda zigabanuka Verma rero muri rusangi bajya bahuza turabona yuko bijya bintu byatworoheye cyane turashima ukuntu bariko barakora kabisa ni neza none muri ko muraraba rero mwebwe muvuga ati baje hageze turashima cyane ngo nta nyambongo iburangwa gahonze ego nta nyamba ibura gahonzi ego birashobora gushika ugasanga hariho abatabibona kumwe kuko musanzwe nta ushimwa na bose ariko twebwe muri rusange nk'abantu beshi ndizeye yuko bariko barakora neza mwavuze yuko abahuza na cyane cyane aho muherereye ngaho ku mutumba wabuye mu gacimbiri n'Isongwe muravuze ko bakora neza none n'igiki mubabwiranye kuko naho bakora neza hari igihe umuntu bishika agahenga amacanke akagwa basanga arakoze ivyo atategereje gukora n'igiki muca mubasaba naho bakora neza ndazi si bose bakora neza kuko arashobora kuba ari umwe ugasanga ariko atobera abandi none nk'umwe n'akarorero mumubwira iki twebwe nk'ikintu tubona twomubwira muri make tuba dukeneye ibintu bijanye n'amanama tuhabwa n'abadukurira kugira ngo tuze turagiraho dutange iciyumviro ku muntu aba tuba tubona yuko atariko aramera nk'ukwega amaguru cyangwa arakora ukutariko tukagiraho dushikiririza ico kibazo nyuma yabo bene igihugu twaganiriye
tukaba twaciye tugendera abahuza bo ku mutumba Kanyami ahegereye igisagara ca Ngozi kugira ngo turabe uko bakora. Tukaba twasanze bacira imanza ku mugaragaro atagukumira umwe n'uwundi. Harerimana Emmanuel abarongoye akaba yashikirije ko arakazi katoroshe gasaba kwitanga, akaba yaciye aboneraho asaba n'abandi kuza barakora nk'uko bakora kugira ngo bakore ico batorewe. Je nitwa Harerimana Emmanuel nkaba mba kuri uyu mutumba wa Kanyami, ndumuhuza wo kuri uyu mutumba. Yego, mbe aka kazi mugakora gute ko guhuza abantu? Aka kazi mu kugakora ko guhuza abantu ngira mwafashe amasanamu, bamwe baraza bafise umubabaro mwinshi bakarira bakagira gute, ariko tureranje tugafata umwanya ukwiriye wo kubumviriza, tukabumviriza tukiyaranje ukuntu twogerageza nyine kugira tubahuze. Muri ko muramubona vyoroshe? Turiko turabira abantu vyoroshe, nakazi gakomeye cyane, nakazi gasaba kwitanga kandi nyene ugakoresha nyene ubwenge nyene udashobora gukoresha mu kugira ushobore guteranya abantu. Yego. None muri ko muraraba nta ntambamyi mubona vyifashe gute aho muherereye? Intambamyi zirimwe kuko iyo witwaye nabi mu gutunganyiriza aba bantu ukabitwara cyane ukabitwara nabi, hari mu agenda kumvise nabi, ubu ramaze gukumva nabi urumva nimushobora kubandanya muhuza, intambamyi zemo zo kwiyumvira nabi. Ariko iyo wabitwaye neza ukagenda buke buke, intambamyi ntangorane wiyumvire kubatunganiriza neza bose. Yego, hariho abenshi abene igihugu twagiye turaganira barerekana intambamyi, barerekanye ko abahuza bakora neza, ariko barerekanye ko hari aho usanga hariho abagoba izo baragiye. Mwebwe ngaha mubona byifashe gute aho muherereye? Twe ngaha ku mutumba wacu nk'uko babibonye mu kubatunganiriza ntitwirukana n'abene igihugu, batuguma iruhande tukaja imbere yabo, ni ukuvuga dutunganyiriza bose nabo bumva, urumva aho wahengamye baba bavyumvise. Ariko nta mwongo buri sato ibidahizwe, si ukuvuga ko twese tubikora kumwe. Hariho abo nyine usanga badashobora kumva ikibazo c'umwene gihugu, ariko mu gihe tuba turi kumwe ca dufashanya, icumwe tumva ubundi agaterera iciyumviro, tugasanga twabikoze neza. Yego, barerekanye ko hari hamwe canke n'ahandi usanga bariko barakora ugasanga ntibagageza kwegera abene gihugu, ugasanga imanza bariko zicira hejuru, canke ugasanga hariho n'indi jambo ryavuzwe nabo twaganiriye ati ibintu byo guhagurutse nahe. Mbebwe ico kintu mukiziko? Nkuko mwabibonye twebwe tubikora ngahe iwacu navyo tuzi, navyo tuvuga. Umwene gihugu wenyene abonye wamutunganyirije neza, hari igihe nawe bwiwe araba umwanya ubu maze muri ico gikorwa akibwiriza akaguhereza ayo mazi ukayanywa, atagwaye na hatayafise nta ngorane biduteza, nta mutsi wendi we, kuko turazi nyine ko turabahuza, tugereza guhuza abantu, nta mpembo dusaba kwere twebwe. None iko kintu cyo kwegera abene igihugu hafi naco cifashe gute? Ikintu cyo kwegera abene igihugu hafi kiradufasha. Ngo muri aba turiko turatunganiriza hari habo twahamagaje n'imitahe mugo batashoboye kutwitaba, kumva zuko tubona umutekano ushobora guhungabana muri ico kibano, twabarindirije kugira dushike aho hantu haba hari ayo matati kugira turabe ko dutegerezwa kubatunganiriza turashika. Ego, ikiganiro ni ubutungane agateka ko bagifatiye hagati. None mwebwe muri ko muraraba mwerekanye ukuntu mukora nuko nabandi bokora, nize manuro wocu utanga na cyane cyane kubuwa bagoba izo baragiye cyangwa ugasanga baciye kubiri n'amategeko cyangwa baciye kubiri nico batorewe? Mu bisanzwe twebwe dutogwa mu bahuza turafise indahiro twarahiye, ubwo rero kuba twarahiye ndahiro umwe wese yategerezwa kuyisunga, hama umwene gihugu buryo wamutunganyirije neza bikagenda neza, nawe araheza akakwiyumvamo. Kandi nta kintu ciza cyane kiryoshe nk'ikibano ciza mu bene gihugu. Iyo ubanye n'ababanyi neza biba vyiza cyane kurusha, biba vyiza cyane kurusha. Nta kintu rero kiryoshe nk'ikibano ciza, utiriwe uragobeza uragiye nk'uko mwabivuze ngo babwire ngo mpibi, hari n'igihe uri kurabisaba batavyafise, aba yaje kukwitura kugira umutunganirize umworohereze, wamuyibuka kuza kumusaba vya minaka catinya no kuza kwitura babahuza. Ariko iyo ubikoze atakintu na kimusaba abene igihugu barakwegera cyane, gaheze ukabatunganiza bushobe bandanye bimera neza. Ikindi kintu no bakangurira nuko bogira ishaka
mwene gihugu amwituye akabanguka kumutunganiriza, abangutse kumutunganiriza naho nyene biba vyiza cyane gusumba, kiratuma cerekana ishusho nziza kuri bene mutumba namwe bw'abahuza mamwe ko murakora ico kintu. Nino ngaho ikiganiro ubutungane n'agateka cuno munsi kirangiriye, tukaba twariko turabira hamwe uruhara rw'abahuza bo ku mitumba bafise mu gutatura amatati. Ikiganiro mutegurirwa na jewe Jean Pierre Nkunzimana, turabikebanuye naho mu kiganiro co hanyuma.